turabifuriza igicamunsi cyiza cane abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kwifuriza kumererwa neza tunabaha ikaze mu makuru y'ibiganiro byacu bigezwe muri kano kanya hano kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta amakuru akomeje kugenda aravugwa cane nga mu karere k'ibiyaga binini cane ndetse nakomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru akomeye cyane rero akomeje kugenda aradusumira muri kano kanya aho by'umwihariko turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Cibitoke CNDD-FDD ireko irakomeza kwaka amafaranga ku buryo bukomeye cyane ndetse by'umwihariko biravuga ko rero hari umwe mu banze kuyatanga hanyuma aza gukubitwa n'imbonera kure ziramukubagura mpaka aheze umwuka kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakura rero bivuga ko rero izi mbonera kure kwera zari kumwe n'urongoye imbonera kure ngaha rero muri Cibitoke ata kintu byigeze bitanga n'ubundi ngo batigeze barakorwaho iperereza cyangwa se amatohoza cyangwa se ngo babashe kuba bojyanwa nk'uko umuntu wese asanzwe akora ikosa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi bisanzwe biragenda. Izi mbonerakure rero zikomeje umuhate wazo wo kwica abantu aho guhera zivuye mu munsi mukuru wazo wazihariwe wari uzwi nk'imbonerakure day nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa hari kwigenekerezo rya 31 by'umwihariko hari kwa gatandatu w'iki cyumweru duhejeje inyuma baciye baratangura ibikorwa biteye ubwoba aho bakomeje kugenda bagandagura abantu abandi bakaba bakomeje kugenda babagira nabi ku buryo bukomakomeye. Nyamara kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye birasa naho ivyo bikorwa we akomeje kugenda abishyigikira ku rwego rwo hejuru dore ko atakintu na gitoya ariko aragenda arabikoraho. Ni mu gihe kandi zimbonera kure zirimo ziragenda ziroherezwa kuri ku banywanyi b'imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe na leta mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bobagirira nabi cyangwa se bobashimuta cyangwa bobanyaruza dore ko byamenyekanye yuko rero CNDD-FDD itaba yifuza yuko rero hari undi muntu wobasha cyangwa se undi muntu woyijya imbere mu matora yimirijwe imbere nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi biragaragara mu ijambo by'umwihariko cyangwa biranemezwa mu ijambo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aheruke gutangaza kuko yaje kugenda avugaho yaje kugenda ashimangira yuko rero akizeye imbonera kure. Umukuru w'igihugu rero General Neva arakizeye imbonera kure kugira ngo rero ataze imbere igihugu c'u Burundi anagicungerere umutekano nk'uko biriko biratangazwa. Kuko byagaragaye rero by'umwihariko kuri wa gatandatu uheze uwahora rero ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu rero warahimbaje ku nshuro y'umunani rero umunsi wahariwe ugwaruka rwabo imbonera kure day ibirori byari byobereye rero mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu rero c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ubugira kandi ko yizeye rero imbonera kure ku guteza imbere igihugu ciwe ndetse no mu kugicungerera umutekano. Nyamara abandi bategetsi bagiye batandukanye nga muri kino gihugu c'u Burundi barimo n'abasanzwe bakomakomeye cyane abarongoye igisirikare nga mu Burundi bakomeje kugenda baragaragaza neza ko batizeye ndetse badashobora no kwitabira ibi bikorwa by'imbonera kure day mu gihe bazi neza ko izi mbonera kure ari zimwe ahubwo muzigira uruhare mu guhungabanya umutekano. Ni mu gihe kenshi hagati y'abantu batatu cyangwa se babiri bashobora kuba bopfa nga mu gihugu c'u Burundi 100% biba byagizwemo uruhare rero n'izi mbonera kure aho z'umwihariko zikomeze kugenda zirakora aya makosa menshi cyane ndetse by'umwihariko binavuga ko rero ibyo zikora cyangwa se amategeko aba yaturutse hejuru ku barongoye izo mbonera kure bakuru basanzwe babarizwa muri CNDD-FDD. Turabegera ko rero mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bwihuse nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kwerekeza Igoma ku mugwa mukuru rero w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi hari amasanduka menshi cyane cyangwa se amaserikeri menshi arimo ibiziga bya bamwe mu bantu bivuga ko rero boba barishwe cyangwa se baba barapfiriye mu ngwano zikomeje kugenda zirabera nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora nubwo hosotse itangazo ntabwo higeze hasobanurwa uburyo aba bantu baba barishwe. Icakora rero amasanduku y'umweru agera ku 200 yazanywe rero kuri stade de l'Unité Igoma mu muhango rero wo gusezera kuri abo bantu bivuga ko rero boba barapfuye.
kuri stade rero de Unité mu mujyi wa Goma, imbere rero y'amasanduku menshi cyane y'umweru yashyizwe ku kibuga. Ahabaye rero umuhango wo gusezera bwa nyuma rero abantu bashika ku majana abiri. Abategetsi bavuga ko rero bapfuye kubera intambara bashojwe rero n'igihugu cy'u Rwanda giciye mu muhari wa M23. Icakuri umuhari wa M23 rero uko ukomeje kugenda uratangaza neza yuko rero ata muntu numwe by'umwihariko wigeze agira uruhare cyangwa se ukomeje kugenda ugira uruhare mu bikorwa byabo cyangwa se mu kubatera inkunga iyo ari yo yose. Mu gihe kandi ku ruhande rwa leta ikomeza kugenda irashinza uwo muhari rero gutega inkunga n'ibihugu byo hanze, ndetse kenshi bagiye baravuga u Rwanda ubundi bakavuga na Uganda. Mu gihe kandi ku mpande z'ibyo bihugu byombi nabyo bikomeza kugenda byamagana ibyo birego, bakavuga ko rero ari ibirego bidafishe ishingiro. Turabigerekaho byose mu buryo birambuye. Ikaze turebere hamwe rero ibyo byose bikomeje kugenda biravugwa mu buryo burambuye. Izo zari incamake. Ndabashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ngaha imbere mu gihugu cacu cy'u Burundi. Natwe turabifuriza ibihe byiza cyane aho twicaye ngaha muri studio wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, turabaramukije, tunabaye ikaze, twifuriza igicamunsi kiza ndetse no kuzoronka ibyiza byose mwifuza muri uno mwaka. Abatwumviriza kandi namwe muraherereye mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, by'umwihariko harimo nk'igihugu cy'u Rwanda. Abatwumviriza bari mu ntara zigiye zitandukanye zigize icyo gihugu cy'u Rwanda, turifuriza ibihe byiza cyane. Impunzi z'abarundi ziherereye Mahama ndetse no mu bindi bice, ndetse n'abandi bose abatwumviriza kandi muherereye by'umwihariko mu bihugu nka Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, haba mu bihugu birimo nka Sudani y'Epfo, za Burkina Faso, Mali, Zimbabwe, Gabon ndetse n'ibindi. Byose turabahaye ikaze ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze. Reka nkubwire rero niba ari ubwa mbere ushyize ngaha kuri ino mboneshakure yacu ano yanyu ya Bururi News TV, reka nkubwire option ndahanditse sabone kugira ngo uce waronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Option ndiko naho hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo uce urabana natwe 5 kuri 5. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurenga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Birasa nawe rero uzengurutse mu ntara zigiye zitandukanye canke intara zose zigize igihugu cy'u Burundi, wahita wumva neza yuko rero abantu barushe umugani wa Pastor Isidori no ukunze kugenda aramenyesha yuko rero abantu barushe, baba bakize bararushe ndetse n'abakene bararushe, nk'uko yakomeje kugenda arabigarukaho. Ibi rero bikomeje kugenda biragaragarira mu buryo rero abanyagihugu bakomeje kugenda barataka bavuga yuko rero CNDD-FDD ikomeje kugenda irabagora ndetse ikomeje kugenda iranababangamira. Mwitangazo yashyizwe ahagaragara rero n'umurongozi cyangwa se n'umunyamabanga mukuru rero wa CNDD-FDD, Reverien Rikuriyo, yavugaga yuko rero hagiye gutangura mu ntanguro z'uko kwezi twahejeje inyuma gutanga intererano y'amatora azobafasha rero mu myamamazo y'amatora yimirijwe imbere mu mwaka uza. Ariko kandi anavuga yuko rero bigomba kurangirana n'uku kwezi kw'indwi, ndetse anavuga yuko rero ayo mahera cyangwa iyo ntwererano izotangwa n'ubishaka. Ariko kandi zimwe mu mbonerakure zahawe inshingano yo kwishyuza ayo mahera cyangwa se iyo ntererano zikomeje kugenda zirakora agashya ndetse n'ibara rikumakomeye. Usibye mu ntara zigiye zitandukanye twagiye turazenguruka, abamenyesha amakuru bacu bakagenda barareba akarengane abanyagihugu bariko barakorerwa na CNDD-FDD ifatanyije n'imbonerakure. Ubu ngubu rero Cibitoke, umusore umwe yitwa Ndikumana Fraisier yaje kugenda agandagurwa n'izi mbonerakure ubwo yangaga kuriha amahera yiwe. Ni mu gihe rero bivuga ko rero bomusanze aho yari ariko aradandariza, ariko kandi mu ibutike yiwe akanga kubahereza ayo mahera, abamenyesha yuko rero atari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi koko ari ibintu byumvikana yuko ayo mahera bakabaye bajya kuyaka abanywanyi ba CNDD-FDD. Uyu rero baciye baramugirira nabi ndetse baramukubitagura biza kurangira apfuye. Iyi CNDD-FDD rero iriko iratoza intererano ku ngufu mu ntumbero yo gushigikira kwiyamamariza amatora yimirije umwaka uza. Abanyagihugu rero bo mu makomine y'intara ya Kibitoke barizogera itozwa ku ngufu rero ry'amafaranga rikorwa rero inzu ku nzu mu ntumbero yo gushigikira imyamamazo y'amatora yegereje nk'uko biriko biratangazwa.
uwurongeye rero umuhari wo gwaruka mu ntara nshasha ya Bujumbura by'umwihariko aremeze ayo makuru rero buramatari w'intara ya Cibitoke we asa nutabibonamwo ingaruka nimwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Igikorwa rero cyo kwegeranya ayo mahera kiriko cirabera rero mu makomine atandukanye ngaha mu gihugu cose cy'u Burundi, ariko kandi uyu munsi bamenyesha makuru bacu bakaba bageze mu ntara ya Cibitoke. Buri muryango rero utegerezwa gutanga ku neza canga se ku ngufu amahera ari hagati y'ibihumbi ijana by'amarundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ndetse gushika none rero ubu noneho ibintu byotanguye kugenda birahindura isura, aho by'umwihariko bamaze kugenda barivugana umwe mu basore yitwa Ndikumana yari yanze kuriha ayo mahera. Ibyo birashavuza kandi rero abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi babona ko rero izo ntererano zategerezwa gutangwa n'abanywanyi b'imigambwe icuditse na CNDD-FDD canga se ababarizwa muri iyi CNDD-FDD gusa, ariko kandi bakaba bari baranasaba urugwaruka rusanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD kwitonda bakareka gukomeza kubangamira abanyagihugu. Izi mbonerakure rero zirasa naho arizo ziyoboye igihugu gushika none, kubera yuko rero icyo zidashaka kidakorwa, ndetse n'icyo zishaka aricyo gikorwa ngaha muri kino gihugu cacu. Kubw'umwe rero mu ndongozi rero z'umugambwe uri ku butegetsi, amahera rero ariko aratozwa ngazofasha mu matora yimirije ku banyagihugu bose nk'uko biriko biratangazwa, ariko kandi haracari amakenga ku bijyanye n'ikoreshwa ryayo mafaranga ku buryo rero buciye mu mucyo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Benshi biyumvira rero ko intererano y'amahera yegeranywa rero mu rudavangi nk'uko rero aca akoreshwa mu gipfungu atangingwa n'imwe rero ijyanye n'intwaro ibereye yubahirijwe nk'uko biriko biravugwa. Ku bw'amasoko yacu kandi umuntu wese adashira rero mu ngiro iryo tegeko ry'igihugu, ku bw'umwe rero mu banywanyi b'umuhari wo gwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi, imbonerakure nta burenganzira aba afise rero bwo kuronka impapuro zo mu ntwaro canga se izitangwa n'amavuriro canga se amashuri naho aherereye nk'uko biriko biratangazwa. Ndetse binavuga ko rero mu bindi bice bigiye bitandukanye abantu batemerewe kuba bojya mu isoko canga se kujyana ibidandazwa byabo mu masoko, ndetse no gufungura aho bakorera canga se ngo bashe kuba wokoresha umuduga wawe cyangwa se ngo unyuze mu mabarabara agiye atandukanye mu gihe udafise rero by'umwihariko igipapuro cyerekana neza ko wowe wararishe iyo ntererano. Igiteye ubwoba ndetse n'amakembwa gusumba abanyagihugu rero nuko abenshi mu gwaruka rwanduza rero ayo mahera rudaturuka rero mu burere rukoreramo nk'uko bikomeje kugenda biratangaza. Ibyo mbere rero biza gushimangira amakenga y'abibaza rero ayo mahera yegeranyijwe aho ashobora kuba anyuruzwa ntashike rero aho iyo yagenewe kujya kuko bitangazwa. Umwe mu bakurikiranira rero hafi amatora yigenga akorera ku mugwa mukuru rero w'intara ya Cibitoke avuga ko amatora yamaze kugenda nabi cyane ugereranyije n'uburyo atanguye kugenda arategurwa. Kubwiwe rero ntibyumvikana ukuntu umunyagihugu rero Nyarucari adashobora ndetse no kugaburira umuryango wiwe rero ategekwa guterera amatora mu gihe cari igikorwa ca leta. Ikindi rero nuko ashimangira amatora atabaye mu mucyo rero arimo utunenge twinshi cyane, nta nyota atera rero abaja gutora imbere iyo rero ko yo kumenyesha ko integuro y'amatora rero yimirijwe isa niyatanguye kuba iragenda nabi cyane. Iryo tozwa rero ry'amahera rero ryo gufasha mu matora azaba mu mwaka wa 2025 riremezwa n'indongozi z'umuhari w'imbonerakure mu ntara nshasha rero ya Bujumbura. Uburengero bw'u Burundi Deo Nsabimana avuga ko rero umugambwe arongoye utegereza gushitsa ibyo utegerezwa gukorera igihugu, ndetse no mu gihe hageze rero kurondera uburyo bugenewe amatora nk'uko biriko biratangazwa. Buramatari wa Cibitoke arahakana ibyo byose kandi kuko kubwiwe nta waje kumwitura ku bigendanye n'iyo ntererano nk'uko biriko biratangazwa.
intererano rero yo ku ngufu itozwa na CNDD-FDD ibandanya itozwa ku butaka bwose bw'u Burundi nubwo itangazo rero ry'umunyamabanga mukuru rero umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ryashyiraho rero iyo ntererano ku bushake ryavugaga ruko rero bizohera ku igenekerezo rya 29 Myandagaro kandi uko kwezi kwamaze kugenda kurahera nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ariko kandi abanyagihugu bakomeza kugenda batangaza neza yuko rero barushe ndetse bariko bararushwa n'iyi leta cyangwa se n'imitegekere ya General Neva nk'uko bikomeje kugenda biragaragara nyamara General Neva rero 100% arashyigikiye imbonerakure nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu ijambo erutse gutangariza rero by'umwariko mu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru rero wari wahariwe imbonerakure wiswe imbonerakure denga mu gihugu cacu c'u Burundi wari wabereye mu gisagara ca Bujumbura yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza ko by'umwariko aribo bazofatanya mu guhangana ndetse aribo bazofatanya mu gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bocungera amahoro ndetse n'ituze kuko yakomeje kugenda arabigarukaho cyangwa se nkuko yakomeje kugenda arabivuga kubwo umukuru w'igihugu rero Evaristo Ndayishimiye abazungu bama ngo batwenga Uburundi bavuga ko rero ibihugu bya Afrika yo munsi rero y'ubutayu bwa Sahara bikenye cyane mu gihe rero ngo bafise umutahe munini cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi yagize ati tube maso kuko rero ngo ni twebwe nyene dutera ubukene rero buva mu matati hagati y'imiryango hagati y'indongozi zititaho rero intwaro ibereye ubukene rero kandi buturuka mu ntambara niko Evaristo Ndayishimiye yibukije kubwo umukuru kandi w'igihugu Evaristo Ndayishimiye hariho rero amadayimoni atanguye kubuka rero nga mu gihugu c'u Burundi kubera ahegereje amatora yavuze ko rero ayo madayimoni bagomba kuzojya barayatsinda yagize ati hariho rero ibyo bihuna rero biratangura gukora rero mu gihe cose hegereje amatora ni ukubyibuka nkuko yakomeje kugenda arabivuga imbonerakure rero zamagarirwa gucunga umutekano ndetse by'umwihariko zamagarirwa gucungera ndetse by'umwihariko no kurondera abatobyi bashobora kuzotoba ayo matora nk'uko babisabye n'ingiricubero Evaristo Ndayishimiye mukuru w'igihugu kandi c'u Burundi adasiba kwiyamiriza abo yita rero abatobyi ndetse n'abanebwe yahamagariye imbonerakure kubacungera mu rwego kugira ngo uzojya arafatirwa mu bihe bitari byiza azabashe kujya arahanwa yagize ati nsubiriye rero kubisaba mwebwe imbonerakure mugome rero muri kanuye hariho rero ibinebwe bifise ishavu kubona hari abakozi bari ku mirimo abo banebwe rero nta cindi barota atari ukududubanganya dutegerezwa rero kuguma turi kanuye kandi dukora cyane niko rero byavuzwe n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yashimangiye yuko kandi abansi b'igihugu cacu c'u Burundi ngo bategerezwa kumenya ko rero twama atwiteguriye kwivuna umwanzi nk'uko yakomeje kugenda arabivuga mu gihugu c'u Burundi rero by'umwariko kubw'umukuru w'igihugu General Neva umuntu wese ufise umutahe w'ibihumbi 100 by'amarundi amahera rero adashika ku idolari 15 arashobora kuba umumiliyoneri mu mwaka umwe utarenga nk'uko akomeza kugenda arabitangamo ingero yagize ati nararose intahe rero y'umunyagihugu yari afise inkoko rero imwe yagurishije ibihumbi 18 kugira ngo rero aronke umutahe wibanze ariko kandi mu mwaka yari amaze kuronka imiliyoni 2.5 y'amarundi ati narabonye ubundi rero umuntu yatanguye korora inka imwe rudende muri 2022 ariko ubu ngubu afise inka zishika kuri 50 yavuze ko rero izo ntahe yazegeranije rero mu rugero aheruka rero kugira mu ntara zigiye zitandukanye z'u Burundi aho yemeje rero ko rero yaronse intahe z'umuvuduko udasanzwe rero iterambere rigeze nga mu gihugu c'u Burundi icifuzo rero c'uwo arongoye igihugu ca mbere gicenye ku isi n'umugwa mukuru rero w'ubutunzi Bujumbura atagishobora kuronka ibitoro aho rero kandi ishirahamwe ritanga amazi ndetse n'umuyaga nkuba ryama ribicagagura abanyagihugu rero batakironka uko rero biyunguruza aho kandi isukari itaciboneka hatavuzwe kandi ifumbire ku barimyi ni ukubona rero imbonerakure zose zabaye abatunzi ku munsi mukuru rero wabaharuriwe mu mwaka uza ibi byose akabara ari akamaramaza
tuhane rero ikindi kivugo mu mwaka uzoba andi umumiliyoneri niko rero umukuru w'igihugu Neva yaryohereje rero ikirori imbonerakure nazo zagombaga zisubire rero iwazo zikora amashi menshi cyane nk'uko biriko biragaragara kuva hadutse rero uruhagarara rero ruturutse ku kindi kiringo cyiyamirijwe c'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 imbonerakure zifatwa n'amashirahamwe rero aharanira gateka kazina muntu n'ibisata bya ONU nk'umugwi rero w'inkorabara ibitera ishavu rero abaserukira uwo mugwi wahoze ari w'abagwanyi b'abahutu ndetse n'indongozi z'u Burundi zikomoka muri CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Izi mbonerakure kandi by'umwihariko zikomeje kugenda zisabwa n'abatari bakeya yemwe n'abasanzwe babarizwa mu nzego z'umutekano nga mu gihugu cacu c'u Burundi gukomeza kwitwararika ndetse bazisaba kureka kwinjira mu bikorwa bigiye bitandukanye cane ibikorwa bishobora kuzotuma nyine izi mbonerakure zikomeza kugenda zirica abantu. Uko kandi muko nakomeje kugenda bibabwira nga muri Kongo umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru amasanduku asika ku majana 2 rero niyo yari yashyizwe ango kuri kino kibuga cya kuri stade. Muri uyu muhango cakora rero ntabwo higeze haravugwa amazina y'abapfuye uburyo baba barapfuyemo ndetse n'igihe baba bapfiriye. Abategetsi bavuze ko rero muri rusange ko bapfuye kubera kuvanwa mu byabo ndetse n'intambara y'u Rwanda agwihishe muri M23. Alliance Fleuve Congo rero ifise umare wa M23 yasohoye itangazo ivuga ko rero uyu ari umuhango w'ikinyoma wateguwe rero na Kinshasa wo gushyingura impunzi zafashwe bunyagwe rero by'umwihariko na leta zirimo kwicwa n'abakorana nayo rero barimo nka FDLR abazarindo mu nkambi z'impunzi nga mu mujyi wa Goma nk'uko biri biratangazwa. U Rwanda rukomeza kugenda rurakana neza yuko goba rufasha umuhari wa M23 kandi ntacyo ruravuga kuri ibi birego rero bijyanye n'abashinguwe uno munsi nk'uko biko biratangazwa. Umwe rero mu badepite ku rwego rw'igihugu yavuze ko mu myaka ishika kuri 2 iheze hapfuye abantu barenga ibihumbi bishika kuri 3 mu mpunzi zavuye mu byazo kubera ingwano za M23 ndetse n'ingabo za leta. BBC ntiyashoboye rero kugenzura mu buryo rero bwigenga ibivugwa n'abategetsi ku mibare rero y'abapfuye muri icyo gihe ndetse n'abashinguwe uyu munsi nk'uko biriko biratangazwa. General Major Peter Chirimwami Nkuba umukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yashinjije u Rwanda ndetse na M23 kuba inyuma y'imfu z'impunzi zabaye imbere ndetse n'abadusezeraho nabo basezeraho uyu munsi. Avuga ko rero ibyo biba rero imbere yo guceceka k'umuryango mpuzamakungu uharanira agateka kazina muntu. Minisitiri w'uburenganzira rero bwa muntu Chantal Chambo Mwavita wari umushitsi mukuru rero yavuze ko iyo mibiri yabazize ubushotoranyi bw'abaturanyi iyo mibiri yazize ubushotoranyi bw'abaturanyi b'abanyagihugu baturanye n'icyo gihugu. Yihanangirije ababuze ababo rero ababwira ati turashaka ko rero mumenya ko igihugu cyose gisangiye akababaro namwe kandi kubuzima bwabo butazibagirana nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Icakora ntihasobanuye amazina ndetse n'uburyo abo bantu baba barishwe ndetse n'uburyo ibintu byose byaba byaragenze, ariko kandi natwe turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biravugwa, ibikomeje kugenda by'umwihariko birakorerwa muri kino gikorwa nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mu bandanya kudukurikira 5/5 ngakuri no munesha kure yacu ano yanyu ya Burundi News TV. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino kwisi, nkwibutsa niba ari ubwa mbere ugeze hano byonda handitse sabone kugira ngo ucaronga amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane.